ndabahaye mwiriwe na mwaramutse umumwe wese bivanye naho aherereye. Habari ababarizwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, hari ababarizwa mu karere ka EAC, ababarizwa muri Afrika rusangi, ababarizwa muri Amerika, ababarizwa muri Europe, ababarizwa muri Asia, eka n'ababarizwa muri Oceani. Hari n'abandi kumbure bari mu mfuruka zine z'isi bishoboka ko bari hamwe muri aho ntavuze. Ndabaramukije cyane. Nkuko bisanzwe imbere ya kamera ni Fleury Patriote, umwe mwama musangira amakuru atandukanye n'ubusesanguzi butandukanye. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene turimwo 2025 hiriwe amakuru haba mu bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi avuga ko hari umuserija Sadiki Emmanuel yafashwe. Je rero sinje kubabwira canke kuraba ngo Sadiki yafashwe gute, ahubwo shaka turabishe ijisho rya gatatu, shaka dusesangure ivyihishije inyuma yifatwa ry'uyu muntu, shaka turabe hamwe amakenga ashoboka, imikenyuro yobishoboka inyuma yirifatwa. Eske uyu Sadiki Emmanuel nkuko babivuga yoba yarajabutse imbibe abishaka canke yoba yazijabutse n'akaboregwe? Ngaha harimwo akabaza kadasanzwe. Aha rero ndasaba ko abarundi, ndasaba ko leta y'u Burundi n'indongozi zisanzwe ziri mu bisata bijanye n'umutekano ko nibi vyashika bakaronka ino video bogerageza naho batoba bemera canke batoba bemera ubusesanguzi ndiko ndabashikiriza bagerageze basikugira amakenga na jewe nagize bakurikirana ino video bitonze. Ati icambere vyifashe gute? Reka mbanze cire ku mayange gatoyi abo abataronse ayo makuru y'uwo musirikare w'umunyarwanda yafise ipete rya Sergeant Sadiki Emmanuel. Uyu musirikare bivugwa mvunaguye biravugwa ko yafatiwe mu Kirundo yajabutse umupaka wa Gasenyi Nemba. Uyu akaba ngo yafatiwe ku metero amajana indwi, imetero amajana indwi uva ku mupaka yinjiye mu gihugu c'u Burundi. Uyu bikavugwa ko yari mu mukushika ku munsi w'ejo yari mu minwe y'igipolisi c'u Burundi kumvo z'amatohoza. Ibi ni ibintu vyumvikana cyane kandi n'amategeko y'ibihugu droit international kubijanye n'ivogera canke kurenga imbibe rirabirekura, aho bivuga ko umusirikare afashwe yarenze urubibe yavuye mu gihugu ciwe akaja mu gihugu kitari iciwe, bararaba imvo zishoboka zishika nko kuri zitatu. Bararaba ko umusirikare yajabutse mu gihe ivyo bihugu bibiri bisanzwe biri mu ntambara, bakaraba ko uwo musirikare yajabutse kumvo zo kuza kumenasa canke kudurumbanya umutekano, bakaraba ko n'uwo musirikare yajabutse kumvo ziwe. Imvo ziwe bishoboka ko yoba ari umuntu afise umuryango wiwe muri ico gihugu akaza ari inyavya aciye mu kinywabi akaja kumuraba, canke yaje kwiba, canke yaje kudandaza fraude, canke yaje kugura vya fraude. Umva haba hariho imvo z'umuntu, imvo z'igihugu n'imvo z'intambara. Ivyo byose rero iyo umusirikare amaze gufatwa yavogereye urubibe rw'ikindi gihugu, ivyo nivyo bintu kwanza vyihutirwa gusuzumwa. Ivyo rero bintu bitatu ndabashikirije ntibabisuzuma umusirikare yidegemvye, baramushira ahantu hanyuma bakagerageza kumubaza uko babikora. Ama procedure barayazi, gusa iryo tegeko rirongera rikavuga ati ntibamukoza ikintu kinyuranye n'agateka kazina muntu. Basanze yagirwa na kimwe muri ivyo vyaha bitatu, biravugwa ko ahanwa n'amategeko hisunzwe amategeko y'ico gihugu camufashe, atakintu na kimwe kimwagira, agasubizwa igihugu yaje azana namwo. Ibi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu vyumvikana, kandi izi ni procedure diplomatique canke administrative nkuko bisanzwe. Reka rero tugerageze gukoresha rya jisho rya gatatu, twiyumvire twese turi mu bintu vyita imishihano, gushihana. Igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi ntitwoja ngaho ngo tubidehe canke tuvyibagize canke tubirenze ku ruho rw'amazi. Igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda bisanzwe bitabanye neza, umubano muri bino bihe si mwiza.
urashobora kuvuga ati Freri ubivuze wisunze iki, ndaraba amajambo indongozi z'igihugu cy'u Burundi zivuga, nkaraba amajambo indongozi z'igihugu cy'u Rwanda zivuga, gushika no munsi amasaha tuvugana urubibe ruhuza igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda rurugaye. Ibi rero bica bigaragaza direct ko umubano hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda si mwiza na gatoyi. Rero nimba umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi atari mwiza, tugaca twumva ko ubwa mbere mu minsi yaheze iyi Kirundo twese tugume tuyibazako point d'interrogation d'abord, kubera iki ibintu byose bivugwa biriko birabera mu Kirundo, kubera iki ibi bintu byose zaba inkinamico y'abaramakuru y'ukuri, kubera iki aya makuru canke izi nkinamico canke izi stratégie militaire canke stratégie d'invasion canke za intrusion canke za documentation z'ubutasi n'ibindi vyinshi biguma bibera mu ntara ya Kirundo. Aha je naciye mvuga ati amakenga ngaha ndayafise kandi cane iki kibe ikintu citonderwa kandi cane. Tubanze duhere kwanza ku ntara ya Kirundo. Ndibuka nimba nihenze umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yarigeze kuvuga ijambo avuga kubyerekeye mu Kirundo bivanye n'aya makimbiranire yarahari. Aho ni mu Kirundo, hanyuma abanyarwanda nabo nyene barongera baragira replique bongera bavuga ngo mu Kirundo bo bashavugisha ngo tuzotohoza ngo ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashatse kuvuga kubijanye no mu Kirundo. Iyo ni Kirundo ubwa mbere. Hanyuma haheruka gufatwa umurundi bivugwa ko ku ruhande rw'u Rwanda ngo yari umusesanguzi data wanje, ariko twebwe dusanzwe turavye amakuru canke ubwo busesanguzi yakora kwa rugutuka indongozi z'u Burundi ahereye ku mukuru w'igihugu gushika ku ndongozi zimwe zo mu gacimbiri zimwe zibanze twubaha cane. Rero uyo muntu akibasira canke akifatira mu gahanga umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, akifatira mu gahanga indongozi zose, akifatira mu gahanga nabo bararongoye igihugu cy'u Burundi bitabashimishije nkuko boba bari basanzwe bavyipfuza. Uyu nawe si uwundi ni Rabe. Uyu Rabe mu makuru yagiye arakwiragizwa n'ibinyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi vyinshi, nuko uyu Rabe vyavuzwe ko yafatiwe mu Kirundo. Aha rero ndiko ndavuga ku makuru yazananye kuri izo mbonesha kure izo mbuga ngurukana bumenyi zikorera ku rubuga rwa YouTube n'ahandi hatandukanye, aho bagiye baravuga ngo Rabe yo bamwe baravuga gushika no munsi ntuza makuru nyezina ayariyo, kuko haba ku ruhande rw'u Burundi nta tangazo officiel rivuga ko Rabe ya gihugu cy'u Burundi kimufise, ku ruhande rw'u Rwanda nta tangazo officiel rihari rivuga ko Rabe ya u Rwanda rwamubutse. Mugabo turavye amajambo iparara nkuko vyama bisanzwe, imbonesha kure zose zo mu Rwanda zabizikorera gukoresha ama video canke izandika zaravuze izo mbuga zose ko zitandukanye ko Rabe yashimutiwe yanyururijwe n'ubutasi mu Rwanda. Izindi zivuga ngo Rabe yaje na bagenzi we bari batanu baraja bukurubibe hariya nyene Gasenyi Nemba, baraja bukurubibe baciye mu Kirundo bafatigwa mu Kirundo. Iyi Kirundo ije ubwa kabiri. Ubwa mbere umva ko yavuzwe igihe hariko harashikirizwa amajambo n'indongozi zacu. Iyi Kirundo ivuzwe ubwa kabiri bavuze ko Rabe yafatiwe hariya mu Kirundo. Aha amakenga twarayagize n'ubu nongere ndayacishe ko gatoyi. Nimba Rabe yarazi vyavuga nkuko abanyarwanda bavuga ati ngo yavuga ibintu byo bitanezereza leta y'u Burundi, yacoza leta y'u Burundi, agacoza indongozi, agacoza uburongozi buhari n'ibindi byinshi bitandukanye. Rabe nkuko mwari mumubona yarasanzwe afise ubwenge ariko arashikiriza biriya biganiro. Sumusazi ntiyasaze mu ijoro rimwe ngo aca avuga ngo aratekeye impuzu canke aroza arambaye ngo arizanye mu gihugu cy'u Burundi. Mutegere neza igituma navuze ati dukoresha ijisho rya gatatu turabe dusesangure turabe igituma abanyarwanda bariko barasibra cyane, bariko baravuga iriya ntara ya Kirundo cyane muri ino minsi igiye ikurikirana. Rabe ngo aroga na bagenzi we barambara baraza barajabuka urubibe. Urubibe ico bita urubibe rucunzwe n'ibihugu bibiri. Nimba Rabe yarajabutse igihugu cy'u Rwanda bakamugongera yaciye muri migration, yaciye muri migration kuri douane niko bahita mu Kirundi gitahura bose, abanyarwanda bakamugongera agasohoka
kuko narumvise bavuze ngo ivyo Pacifique ni naha twavuga ati ngo ivyo guhinyuza ko yoba yaraje mu gihugu cy'u Burundi ngo biroroshe ngo nibarabe ngo imipaka yaciyeko mbwira ukungene igihugu cy'u Rwanda co mugongera kizi neza ko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda wugaye nimba mu Rwanda baramugongeye ngo jabuka genda iwanyu mu Burundi bari bazi kaze kwinjira nahe ico ni kimwe c'amakenga ica kabiri ico gihugu cy'u Rwanda nyene cisunza amajambo rabe avuga nticari no nta no kumva ko na gato ico mubwira ati wa Murundi we turaguhanuye genda hariya bari kumubona akavuga ati si we rabe wamuvuga kuri Gasaro zande na ba Mareshare n'abandi mutuka indongo z'igihugu cy'u Burundi ndibaza ku majambo wovuga nta n'urubanza bonda kugucira woshika ugira uko kweki bamuretse akajabuka ayo n'amakenga ya kabiri ica gatatu niyo ntara ya Kirundo baguma bavuga rero ngomba shikeko ku ca gatatu ubu naho ku munsi wejo baca bavuga iyo ntara ya Kirundo nyene umupaka wa Gasenyi Nemba bo b'abanyarwanda bakivugira namwe nkurikira ngerageza gukurikirana nico gituma jewe nkoze kino kiganiro kuri uno munsi itariki 25 nabanje kushishoza ndashira ibintu ku munzane ndapima ndaraba narasomye ijya communique mbere ivugwa ko yanditswe n'indongozi za gisirikare z'u Burundi jewe na kwanza nabayigize ko amadidane ndaraba ko composition yari jakete sinzi ko abasirikare bandika sinzi ko twabandika amakete kujya twe dusanzwe tuyandika mugo narariravye ndarabiri ya signature hari ya munsi ndaraba ikidodo ndaraba kungene banditse ka kajambo douane ndagira ko ndavuga ati peut-être iyi ni ya mitwe yababandi dusanzwe duhanganye jewe ntababesha gushika ku munsi wejo nararanye amadute ndavuga ati ibi nimba ari ivyo umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi twubaha cyane Gaspard baratuza ndibaza ko yarabivuze canke yo baragize icavugako niho je nagumanya amadute ndindiriye ko avuga canke izindi ndongozi novuga ko zitangaza officiellement kuko jendeke kubabesha nagumanya amadute ko rya communique ari inkorano ari impimbano hanyuma mu nyuma icongereje amadute yanje canongera kubona communique yo ku ruhande rw'u Rwanda kige gipapuro cyo ku ruhande rw'u Rwanda ndatogikora kige gipapuro cyo ku ruhande rw'u Rwanda ni tract nta signature nimwe yari iriko jewe camvuga ati noneho rero baravyunyuye na ya makenga nari mfise ubu rero barayunyuye arabaye amakenga ijana kwijana camvuga ati gushika ubu iyo nkuru je nabaguma bambaza banyandikira ngo Frère Patriote dukorere kuri no nkuru nangwa ndababwira ati iyi nkuru je ndacayiga ko reka tuyitondere kugira turabe nimwemu idasanzwe ivyinyegeje inyuma y'uyu mukino rero maze kubona irya communique ivuga ngo ni RDF press release ngo ni gisirikare cy'u Rwanda ngo kivyemeje ndarondera signatira hiri ndabura harakajambo end gusa niko gahereza sinzi kare ko abanyarwanda basinya sinzi kare ko bigishijwe gutanga communique mugabo rero canja kuraba yaza mbonesha kure zo mu Rwanda sanga baskovya bandi nabandi benshi babisomye parallelema barasoma n'irya tangazo gihugu cyacu cy'u Burundi baca bashako n'igi wabo ngo numva ngo RDF nawe nyene baravyivugira ko RDF yavyemeje RDF ni gisirikare cy'u Rwanda cyangwa ati ko rero vyo bari ivyo ko ari ivyo no mu Rwanda bavyemeye kandi bigaca kumbonesha kure zabo zimwe zisanzwe zifise ivyo zivuga kandi wana ko Skovya ari warongoye iki kigo ca sense iwacu mu Burundi Skovya ni wayoba akirongoye mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga ati uyu naho yoba atize journalisme ari umusesanguzi yaje mu bantu bo gukora amakuru uko je Skovya abantu babamenyesha amakuru sindamwemera gusa ndazi ko Skovya ari umutangaza amakuru ndavuga ati kwibi barinze babigira ko deba baskovya ibi bintu bishoye kuba ari ivyo ca ndavuga ati reka tubigire ko rero isuzuma tubishire ku munzane tubigire ko amakenga atandukanye naca mbona rero abanyarwanda birukira kuvuga ati ngo umusirikare bakoze ibiganiro bavuga ati utwabonye ngo kumara izo sosiyo ngo atandukanye ngo mugongo abantu ngo sugomba kubavuga ngo ni bamwe mu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi z'i Burundi bavuga ngo uyo muntu ngo nimba yafashwe ni bagombe banamwice yaraje gukora iki yagize ukuntu bacatangura ngo mbega ngo mu Burundi ngo irishase ya mbere ngo nukuyica ngo mbega ngo uko niko bagorora umuntu ngo niko bakosora je nkaca ngerageza gusubiza ubwenge inyuma ndibuka arabasoda babiri b'abakongomani barashwe umwe bamwagirije ngo bayari yaje kurasa ikirindiro cy'igipolisi bamucucumura amasasu atanarashe uyundi baramurashe bacamushiramwo urumogi muvyibuka mu shati aca bamutwara mu Rwanda bacavuga ati ngo yo bayari yaje gucoma urumogi mu Rwanda aca arigenza nabi abajejwe gucungira imbibe baca baramurasa aho hagumye hari
byarateye n'induru hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Bobo rero ndatangara abanyarwanda nababwiye bameze nk'abateroriste. Abanyarwanda nabantu iyo bakoze ikintu kikareyisisa kigacamwo ntikijemwo imbogamizi nkuko babivuga ntikigira ingorane nimwe, baravuga ati turakomeye cyane, RDF igihugu cy'u Rwanda kirakomeye, mugabo pimu bacakire amosoza acaba menshi. Ubu birwa nukuri ni mumurekure, biravuga ko yari yaborewe, dukoresheje itangazo ry'i Burundi biravuga ko yoba yajabutse atabigomba, yaragengo nuko nakuriya. Ndavuga okay, ninde yababwiye nimba yafashwe n'igipolisi cy'u Burundi akaba ari muri station y'igipolisi muri commune ya Kirundo, ni giki kibabwiye ko ivyo muri ko muratatabiza muvuga vyabaye uko? Mbega hoho bofata umuntu bagaca batangaza communique officielle bagamije kumwica. Abanyarwanda ni mutuze, abarundi sabicanyi nkuko mwe mumeze. Abarundi ndabasubiriyemwo sabicanyi nkuko mwebwe mumeze. Jewe ndahamya ndemeza neza ko yaba ari umusirikare w'u Burundi canke umupolisi w'u Burundi yajabutse frontiere, abanyarwanda bakamufata nta na communique mwe mwari gutanga. Abanyarwanda nta kintu na kimwe mwari kubivugako. N'ubu nyene jewe Frero Patriote niboretse njabuke mumfatire mu Rwanda. Oho sinzi ko mwokwigwa, sinzi ko mwokwigwa, bamwe bosaba bankoremwe ubureti, abandi bankoremwe isosiso. Ndabiza abanyarwanda nuko mumeze. Rero iyo mico yanyu nako kageso ko kwica mufise, reka kuguma mukiyumvira ku gihugu cy'u Burundi no ku ndongozi z'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cacu n'igipolisi cacu vyaratojwe kandi n'abantu bafise indero ihagije. Ngiye kuri iki kibazo rero c'indero, narabonye nkuko nako ndababwira abanyarwanda bakora ama communique menshi, ama publicité menshi, arimo n'uyo Rabe n'abandi benshi. Igisirikare cy'u Burundi carapfuye, igisirikare cy'u Burundi cari cakera, igisirikare cy'u Burundi nta ndero, rabo kungene bambara, ibi na biriya. Nkacangaruka nkavuga ati igisirikare cy'u Rwanda mwemera, igisirikare cy'u Rwanda mwamye mushira imbere, igisirikare cy'u Rwanda mwamye muninahaza, igisirikare cy'u Rwanda mwamye muvuga ati ngo bafise indero, abasirikare b'u Rwanda bararezwe. Nkaca mvuga ati ko mu Rwanda gushika no mango mwemera ko umusirikare wanyu RDF Sergeant Sadiki Emmanuel yafashwe yajabutse umupaka afatirwa mu gihugu cy'u Burundi ku metero 700 yaborewe. Abo basirikare b'u Rwanda bafise indero baretswe baboregwa gute? Je ndababwira ati abanyarwanda mufise umunwa nimukoresha mu bwonko. Mwe mwibaza ko ibintu byose mwaza ngo murabishoboye, mufise ubwenge. Uko iwacu mu Burundi abanyarwanda muko murankurikirana, uko inkende yurira igiti niki garagaza ubwambore bwayo. Ndabasubire ngo nk'abanyarwanda mwe, uko inkende canke ingagi nkuko mubivuga yurira igiti niko igaragaza ubwambore bwayo. Kandi bakubwira ati iyo Imana Imana yabonye ko ikintu kizoguruka cyane icima amababa. Abanyarwanda mufise akanwa RDF evyo ntivyoba iki. Wari umunsi abasirikare abapolisi b'u Burundi baheza ziga formation barimwo baca baranezerwa, habumwa afata ka video bafise iceri umwe mu maboko, baravuga amajambo menshi ngo bazenga abapolisi b'u Rwanda ngo mukuboregwa sinzi ngo niki. None mwebwe yajabutse frontiere y'u Rwanda aza mu Burundi imetero 700 hafi kilometero yaborewe, yari yanyoye ya fimbo, yari yanyoye ibiki. Ikindi naco ca gatatu rero ca kane je mfise kamakenga, bivugwa ko yari karanwera ngo ku kabare kari hagufi yaho hantu, kuko bisigura ko nimba hari akabare kari muri yo micungararo hama kaboregwa aho gucino agacacina agaca yisanga yinjiye mu Burundi. Aho hantu niba harabe neza cyane, kuko abanyarwanda umengo bariko barasibra hariya mu ntara ya Kirundo. Ibisi ndabivuze kugira nesite canke mpamagarire gutinya canke kugira iki, ahubwo niko ndashaka kubwira abajejwe umutekano hariya mu ntara ya Kirundo, kuko haravuzwe cyane muri no ndwi imwe canke indwi zibiri havuze ivya Rabe, havugwa nibi vyiriwe biravugwa ku munsi wejo. Rero abari ku bintu vy'imbibe cyane cyane ama frontiere ndibaza ko borikanura, hanyuma hama umutekano nkuko bimeze. Urabona ko agakaciye kose tuba twashize kintoki, agakaciye kose tuba ndibaza ko abanyarwanda baba ari strategy bako barakoresha yo gupima barabeske hahandi mu Kirundo bavuga umuntu yo hagerageza hahandi umva utuntu nye twoguma babanza gupima
twimangeze ariko twaba twababwiye ati uburundi ntibutera nimwatera tuzobakira kandi umwana akinisha umuriro vyarangira ukamuturira rero amakenga yanje amwe n'ayandi yari muri ayo oye rero nimba vy'ukuri yarafashwe nabazwe n'inzego zibijejwe ntibirukire kugira ibishobisho ngo diplomasi nabonye abanyarwanda bandika ngo tugiye ngo kuvugana n'igihugu c'u Burundi ngo tumugarure umusirikare wacu diplomatiquement ni vyiza ko habaho inzira za diplomasi mugabe igisirikare c'u Burundi canke inzego zibijejwe mu gihugu c'u Burundi nizitonde zirondera makuru kuko arashoboye kuba yariboreje kuko ndibuka ko haro nundi musirikare nimba atari umupolisi yigeze gufatwa uko nyene yo munyarwanda baca bavuga ngo n'umusazi sinzi ko muyibuka mu makuru umunyarwanda umufasha arisarisha umunyarwanda umufashe akiboreza nivyo rero bibiri amakenga yanje rero yarayo kandi kuvuga menshi siko kuyamara gusa ndasaba inzego zibijejwe zimwitondere abanyarwanda ntibabihutishe ngo duhe n'ingoga ngo umusirikare wacu yari yaborewe yari yagize ukuna kuriya oya ivyapa bigaragaza ko winjiye mu gihugu c'abandi birahari kandi kwinjira ibiro hafi kilometero imetero amajana 7 n'urugendo runiniya utaratahura ko uri mu karere katari gwanyu bisunze amabarabara bisunze klima bisunze relief bisunze na patirage canke vegetation canke ibindi vyinshi bigenda bitandukana imisozi imitumba ibiyaya n'ibindi vyinshi urabona ko neza u Rwanda n'u Burundi bitandukanye uyo muntu rero amakenga ni menshi cane nimba yafashwe ahubwo niba mubaze vyinshi n'ibindi vyinshi vyinyegeje arabizi ndizera ko neza rero ko abarundi mwariko murakurikirana canke abanyarwanda canke abandi bose bagize amahigwe yo kumva runo rurimi ndiko ndakoresha tubanye twandi tugiranye umwanya mwiza cane abafise ikindi bokongera ko kuri buno busesanguzi canke ahantu noba nihenze nkanyerera aho tuyagirane muri commentaire ndasavye impanuro ndasavye mwongereze aho noba ntashikanya aho mugeza mufise amakuru canke ubundi ayandi makenga gusumba yanje abandi nabo mwibuke kugira sabone canke subscribe bivanye nuko boba bakurungikiye no link canke bafatiye kino kiganiro mu nzira kugira ejo aho bukera canke mundi mwanya twashaka ikiganiro bize kuborohera kubana natwe ku mwanya tukarangiza twonga tubabwira ati mwibuke kuja kugira subscribe kuri Ingoma magazine mu gihe iyi channel runo rubuga dusanzwe dukorera ko rwa Flow Podcast TV gokorerwa ivyo Rocky Scovia ba JDO ba mwanafunzi n'abandi benshi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bakorewe aho mbere bamwe bace bateba baranabiheba Rocky ubangwa barizwa mu gihugu ca Amerika n'abandi benshi baramaze kudebukirwa nico gituma rero ndababwira ati twebwe urugamba twatanguje nurunyene nibugarino nkuko je bamaze kunyugarira zibiri iheruka mwese mwibukane Flow TV iyiba yugaye nzoca nja gukoresha Ingoma magazine nico gituma niko ndababwira ati ni munyaragase tugende kugwira tube turi benshi ari kuri Ingoma magazine dutangure gushiraho ibiganiro vyo kwipanga mu gihe urubo rugirira nabi tuzoye dufisa handi tuca duhurira vyoroshe hama mugire aho muba mwubahwe nkuko bisanzwe ndabemera cane abarundi kirazira kurendegera no kuguma turikanuye mwarahezagiwe.